Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sabe fiston ansomere chapitre 2 wera ku murongo wa mbere arahereza ku murongo wa 20. Haleluya. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Yudaya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu barabaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herodi avyumvise, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati, Kristo azovukira hehe? Bati, ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana, ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda nturi mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uwuganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herodi ahamagaza ba banyabwenge mu misho, abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati, mugende mubaze mushiritse umwete iby'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo naje nze kumushengerera. Nabo bumvise iby'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, barunamura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isenga. Babwiwe n'Imana mu nzozi ngo nibasubire guca kwa Herodi, baca mu yindi nzira bisubirira mu gihugu c'iwabo. Bamaze kugenda, umumarayika w'Umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi, aramubwira ati, vyuka ujana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo gushisaho nzo kubaririra, kuko Herodi agira rondere umwana ngo amwice. Ahenga mu ijoro aravyuka, ajana uwo mwana na nyina aja muri Egiputa, agumayo gushisa Herodi amaze gutanga, ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu wavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Maze Herodi abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge, arajingitwa cyane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose ihakikije, abamaze imyaka 2 n'abatarayimara, yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. Niho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana vyashikiye, ngo induru yumvikana irama, amarira n'amaborogo menshi, Rakeli aririra abana biwe, yanka kwirugwa kuko batakiriho. Herode amaze gutanga, umumarayika w'Umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, aramubwira ati, vyuka ujana umwana na nyina uje mu gihugu c'Isirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Amen. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ndashaka uyu munsi umbwirire umwicaranye mubwire uti, ico Imana yavuze carashikijwe. Subira kandi umumbwire uti, iyi Imana ivuze irabikora. Haleluya. Subira umubwire uti, kandi ifise ubushobozi bwo kubikora. Mubwire kandi ubutumwa, umubwire uti, kandi nta kintu na kimwe kibaho gishobora kuyistopa. Haleluya. Haleluya. Amen. No musi muri kino gitondo ndagomba guserebra, ndagomba gushima. Tuvuga vyinshi kuri Noeli, twigisha ama passage kenshi kuri Noeli, ariko kandi numva kuri uyu munsi nshaka gushira mu gaciro ico Imana ivuga. Haleluya. Ico Imana ivuga, gihe cyose Imana ivuze irashitsa. Muri Bibiliya turafise akarorero, ndumva ikintu kiri muri gisohoka nko muri lourdeur canke muri sab, canke sinzi kari microphone yanje irimo bass, sinzi canke retour, ariko hari ikintu numva gihinda nimba mutacumva, ni muri mu mpwemu. Nabwiye abo muri tekinika pana mwebwe, mwe nta nico mwokumva. Haleluya. Amina.
muri bibiliya hariho ikintu canyenteresheje ndiko ndaraba kuri inkuru zo kuvuka kwa Yesu. Muri bibiliya harimo abagore batari bakeya Imana imenyesha canke Imana ibwira ko bazovyara abana, kiretse muri abo bagore Mariya. Ariko abo bagore bose barafise ikintu bahuriyeko, guhera kuri umugore wa Abrahamu ari we Sara, gushika ku mugore w'umwana wiwe umugore wa Isaka, gushika ukaja kuri nyina wa Samsoni, ukaja kuri Elizabeth ari we nyina wa Yohani Batista. Abo bose n'abagore bari mu ijambo ry'Imana, kandi bose tubona hari ibintu bigenda bisa mu buzima bwabo igihe Imana yabamenyesha ko bagiye kuvyara. Icambere abagore bose uza kubona bahurira ko bose n'abamama canke n'abadamu batevye kuvyara. Haleluya. Ndashaka kubwira umuntu wese ari ngaha yatevye kuvyara, nimba unyumva ukaburi ngaha ukaba utararonka ikibondo, nganabwiye ngo guteba kwawe si probleme, ariko guteba kwawe hariho igitangaza kiri inyuma ku buzima bw'iwawe, kandi ucakire kandi ucizere. Dufatiye kuri aba bagore bose babahizi bavyaye batevye ariko bakavyara abana bari special, nawe wosanga uwawe ari special. Abari ngaha n'ababizerera muvuge ngo amina. Haleluya. Aba bagore bose Imana ifise ico yababwiye ko ku bana babo bagiye kuzovuka, kandi Imana igenda ibaha ibamenyetso, ari kuri Samsoni, ari kuri Elizabeth umugabo we yaciye acika ikiragi, ari ku bandi, ariko Imana igenda ishiraho ibimenyetso. Ariko kandi turabona muri aba bagore tubona ko bavyaye abana bari special. Mariya wewe ari distinga, kuko Mariya yavyaye umwana arushirize kuba uwigitangaza, yavugishijwe ko n'abavugishwa benshi cyane. Abavugishwa mu ijambo ry'Imana canke mu isezerano rya kera nkuko twabisomye hano hantu, abavugishwa batandukanye bagiye bavuga ku bintu, sinza kuja kubisoma, ariko muri ya passage twasomye muri Matthieu ya 2 murashobora kugenda mukabona ama reference. Ariko kimwe mu bintu byantangaje canke bintera kwiyumvira ingene abantu tugoye, burya umwana w'umuntu ni ikintu kigoye. Abavugishwa ba kera n'abana batubwiye ubutumwa, kandi Imana ihezagira abana bacu, Imana ihezagire bajya abana badukoreye bijya bintu. Hari igihe ngira ubwoba yuko abana bacu bazobarusha kumenya ijambo ry'Imana, kuko abavyeyi benshi bari suspe, kuko hajya ari ibintu abana bavuze abavyeyi benshi yari info za mbere ariho bakiziro. Bwira umuvyeyi uti ntusubire 2018 kubera umwaka wawe wase wo kuja kuri level y'umwana wawe, kuko babiko bavuga prophecy, bako bavuga ivyavuzwe kuri Yesu, ariko wo kubaza ati nikihe cavuzwe kuri Yesu muri kahise, urashobora gusanga atana kimuzi. Pole sana. Ariko kandi aba bantu ba kera baravugishijwe kuri Yesu ibintu byinshi bikomeye. Baravugishwa igisagara azovukiramo, baravuga ahazovukira, avukira mu gisagara gisuzuguritse. Ugerageje kuraba ingene Imana ari umuhinga, ukaraba Mariya nagerageje kumwiyumvira, biraboneka yuko Herode yarazanye itegeko rishasha ritari ryexista. Uravyumva? Arategeka yuko abana habaho rusansuma, bigasaba yuko abantu bose baja kwandikisha abana aho bavutse. Ariko ikintu cantangaje ni ingene Mariya na Yosefu bagiye kwiyandikisha mu gisagara iwabo gisanzwe gisuzuguritse. Byumvikana yuko muri plan yabo kumbure Yesu yari kuvukira Yerusalemu canke akavukira mu gisagara ciza, ariko kubera impamvu za rusansuma no kwiyandikisha nyene ni rusansuma nyene, bagomba kuduga bakaduga iwabo ku gatumba nkuko nande noduga iwacu imuramvye. Uravyumva? Nkaja kwandikisha y'abana banje, hama umudamu agaca afatigwa ngaho igise ban. Uravyumva? Ndibaza yuko na Mariya yari amaze gutegura icumba nkuko abagore muri no myaka kumbure mutegura ivyumba, yiteguriye ko azovyara umwana w'umuhungu ari special. Sinzi ngene bari bavyiteguriye muhira, ariko Imana yarabavangiye, kuko hari igihe Imana ituvangira kugira ngo ishiremwo gahunda yayo, kuko programme z'Imana ziri important kurusha programme zacu. Yesu ashimwe cyane. Ndabona Mariya igitanda yateguye sico umwana we yavukiyemo. Abantu benshi barana ko Yesu yavutse ari pauvre, ariko nimwibaze ngo Yosefu yari umukene. Yosefu ntiyari umukene, na Mariya ntiyarakenye cyane mu muryango yavamwo, ariko ni circonstance, ni bihe byatumye bideplasa, kandi kumbure n'ukuruha. Murazi ko kera ta train yari ihari, kandi ntibafashe indege mu kugenda i Bethlehem. Birashoboka ko uyu mama yari arushe, kandi abamama murazi yuko uyu mama arushe rimwe na rimwe hari n'igihe bishobora guprovoka ukuvyara imbere y'amatariki. Sindabizi ingene byagenze, ariko urumva ko
barinze kuva muri gahunda yabo bagenda muri programme y'Imana kugira ngo Imana yiyahanje naho Mariya naho Yosefu yamaze kumwakira bagira bavyarira umwana muri Kira hospital. Uravyumva Imana ikavuga ati no kazovukira i Bethlehem. Uravyumva ntimumbaze vya logistique ariko muri plan yanje niyo kazovukira kuko abavugishwa kera ba Mika n'abandi baravugishijwe bavuga kuri Bethlehem bizohaba. Nukuvuga ngo ibijanye n'ubuzima bw'uyo mwana kukuvuka kwiwe kukubaho kwiwe kukuzopfa kwiwe kukuzozuka kwiwe ibintu byose bigomba kuba conforme. Usoma igitabo ca Matayo niwe muntu wa mbere ariko arandika ku bijanye n'ubuzima bwa Yesu, niwe mwanditsi wa mbere wo muri Nouveau Testament mu banditse ama evangile. Matayo niwe wa mbere iyo ariko aravuga ibijanye na Yesu akunda gukoresha ijambo rivuga ngo kugira ngo ivyavuzwe bishitswe. Rero muraza kubona inshuro zirenga 60 Matayo agenda aravuga gushika ku gupfa kwa Yesu, gushika ku kugabura impuzu ziwe, gushika ku bintu byose ukuntu byagenze, gushika no kumva ahazobambwa mu mva y'umutunzi Yosefu. Uravyumva Matayo agenda yandika avuga ngo kugira ngo ivyavugishijwe bishika. Niwe muntu wa mbere Matayo muri Nouveau Testament yandika igitabo, akandika igitabo ciwe ca Matayo akagitangura avuga urukurikirane rw'uruvyaro, avuga genealogy. Uravyumva akavuga 14 genealogy kuva kuri Abrahamu gushika kuri Dawidi, akavuga izindi 14 akagenda avuga kugira ngo akurikirane agerageze kudutahuza yuko Yesu linye yiwe ubwa mbere na mbere Bibiliya ivuga yita Yesu umwana wa Abrahamu. Ariko kandi bibuke ko Abrahamu mu masezerano Imana yamuhaye, Imana yasezeranye Abrahamu ngo nzoguha amahanga, uzobumugisha ku mahanga. Rero igihe Yesu atubereye umugisha twebwe abapagani, twebwe abanyafrika, twebwe abarabu n'abaziatike n'abandi bantu bose batari muri linye ya Israel originale, ariko Imana ikabwira Abrahamu ngo niwava kwa so nzokugira umugisha ku mahanga. Yesu mu kutubera umugisha ku mahanga ashitsa isezerano Imana yasezeraniye Abrahamu. Nuko rero biciye muri Abrahamu, bikurikiranye muri Abrahamu bigaca muco Yesu yakoze, twe turi abana ba Abrahamu kandi amahanga twahezagiwe muri Abrahamu kubwo kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Ikigira kabiri, Yesu Bibiri imwita umwana wa Dawidi. Kugira imita umwana wa Dawidi ni kugira ngo Imana ishitse ijambo yabwiye Dawidi ngo ku ntwaro yawe, ku ntwaro ya Israeli itara ryawe ntirizopfa rizimye, hazokwama hariho uwo mu ruvyaro rwawe azogenda akurikirana. Harageze igihe abana fizike ba Dawidi umenga batakiri ku ntwaro, ariko Dieu s'est arrangé kugira ngo Yesu aze avuke aciye mu muryango, aciye muri linye ya Dawidi, kugira ngo Dawidi nk'uko yari umwami na Yesu akorere mu mavuta y'ubwami, akorere muri royauté biciye muri Dawidi. Ariko kandi ikintu gikomeye rukurarabiye genealogy iratangaza. Harimo abagore benshi b'abapagani bitwa abanyogokuru ba Yesu. Ariko kandi abo bagore bose b'abapagani bagiye baba abayinakuru ba Yesu. Uravyumva duhereye kuri ba Rahabu ukaza ukamanuka kuri ba Rusi ukagira gute. Uravyumva abantu bose Yesu yagiye yinjizamwo ni kugira ngo Imana itwigishe ubuntu bwayo, Imana itwigishe ko ari Imana ya grace kandi ari Imana y'amahanga yose kandi ishobora gukora ikintu ukwigishaka nuko icumva. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Yesu aravukiye muri yo Bethlehem. Abanyabwenge b'ivyanditswe bari bazi aho Yesu azovukira. Ariko kandi n'aba ba magicien, aba bitwa ba mage, aba murashobora kubabona mu makuru ya Daniel, igihe umwami yagira yice abakamenyi bose badashobora kumusobanurira indoto. Niho tubona bene aba bantu, bari abantu bava mu bwoko, baraba Iranien, baraba Perse, bava mu Bupersi. Uravyumva aba nibo baje, ni murabe kuva muri Iran ukaza uduga ukurikira kurondera aho Yesu yavukiye, uri gide n'inyenyeri, kuko inyenyeri irimo muri prophétie muri Ancien Testament, bakaza bayikurikira bakayiherekeza. Abantu barashaka kuvuga muri astrologie bakavuga ngo ni circonstance, ngo ni gihamana, ngo namanyenyeri ushobora gukurikira ukunuku. Ico vraiment n'ababesha abantu b'Imana n'ikinyoma, kuko iyo ordre Bibiliya ikavuga ngo iyo nyenyeri yaragiye ihagarara, ngo bamaze kubona aho ihagaze ngo barinjira basanga akana karaho hantu. Mugerageze kwimvira iyo precision kandi bikaba byaravugishijwe. None kubera kino kwemera ico abascientifique bagerageza kuvuga ngo bakase Yesu, hakwemera ico prophecy yavuze yuko inyenyeri izomurika kandi abo bantu bakagenda bayikurikira.
kandi bibiri itwereka yuko saba bonyene bari bazi ngene Yesu azovuka. Igihe bamaze kurengana, Herode ngo yarahamagaye abanyabwenge b'ivyanditse arababaza ngo mbega mwoba muzi amakuru y'umwana azovuka? Abanyabwenge b'ivyanditse nabo baramubwira bati yego turayaza amakuru y'umwana azovuka, bizogenda uku. Herode afatira ku by'abanyabwenge nabo atangura kubikurikiza. Ariko urazi ikibazo nibajije, kubera iki aba banyabwenge b'ivyanditswe bari bazi ko Yesu azovuka, bakaba bazi ivyanditswe ariko atariho bari babizi, bari averti, bari abahinga mu vyanditswe, ariko n'empêche que Imana yarinze kwimobilizira uwundi munsi mukuru no kwihamagarira abungere n'abandi bantu baza tuguserebra umwana wayo, igihe abari basanzwe bari informe batari bahari kugira ngo bateramire ico kintu Imana yavuze. Igihe Herode yatangura kwica abana amaze kubura Yesu, agatangura kwicisha utwana twose, umuvugishwa yaravuze ngo Imana ivuga ngo umukiza aragarutse avuye muri Egiputa aje gukiza abantu banje, kugira ngo iryo niryo jambo igihe umarayika yabwira Yosefu ati nimuhungukane umwana Herode yapfuye, iryo niryo jambo ryagize gute, ryaje gushitswa. Ico nshaka kuvuga ni kibantu b'Imana, nshaka kuvuga ngo Yesu yavutse mu ijoro riri simple, Yesu yavutse mu ijoro ryoroheje, Yesu yavutse mu ijoro ata publicité nyinshi hari, Yesu ntiyavutse nk'umustar, Yesu ntiyavutse hari amaprojecteur menshi, Yesu ntiyavutse hari ikirori ca hatari, et pourtant yari uwa hatari. Ariko Imana irakunda gukoresha simplicité kugira ngo ukuyikurikira kwacu kuve ku kwizera ntikuve ku kirori. Iyaba Imana yagombye gukoresha kutwempressiona kugira ngo tuyizere, ndababwira Imana irashobora kugira publicité nyinshi. Nibuka tugikizwa twahora dusenga ngo Mana basibwe abantu ngo niko ndabwira ubutumwa batubanse gukizwa ngo kora ikimenyetso babone kuri Imana atsa umuriro. Ugasanga tuko turasengera ibintu nk'ivyo ko dushaka ibintu spectaculaire kugira abantu bemera Imana. Ariko Imana nayo yarabitoye, yavuze ngo abantu bandondereye mu bwenge, bandonderera muri science, bandonderera mu bintu sinigeze nshaka ko abo bose bamenyera biciye muri ico kintu, ariko nihishuriye inzoya bavyumva n'abaciye bugufi kugira ngo vy'ukuri gukurikira Imana kwacu kuve ku kwizera ntikuve kuri publicité. Hari igihe mpora nibaza ngo mbega aba bantu bakirijwe Imana idushira ko agasinye, twese twoshaka gukizwa kuko yo bari preuve yuko Imana idukunda kandi dushaka, ariko ni murabe ingene Imana ibintu yabigize simple. Murakijijwe mugwara nk'abandi, murakijijwe muramukubitika nk'abandi bose, murakijijwe mushobora guca mu by'abandi bose bacamo. Ikibatandukana n'abandi nuko juridiquement mu mategeko y'ijuru nta rubanza ruri kuri mwebwe. Ivyo navyo nta gipimo kiyari ngo gipime kibimenye hama ngo umuntu akwigane, nta gasinye Imana yashizeho, nta ga spectacle Imana yashizeho. Ariko Imana yashimye yuko bayikurikira kubwo kuyizera. Nico gituma yahaye Abrahamu umugisha mwinshi kuko yizeye ngo Imana ibimuharura ko kugororoka. Iyo umwizeye Imana ibiguharura ko kugororoka kugira ngo kuyikurikira kwacu kuve mu guhishura igiciro ico. Nico gituma ijambo ry'Imana bavuga ngo nta watura data, nta uvuga Imana, nta watura Yesu atahishuriwe na data. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndashaka kugaruka ngo ndabereke yuko vy'ukuri iyo simplicité Yesu yavukiyemo ubwo buryo bwiyoroheje, ariko hari amaprofesi menshi yo muri Ancien Testament, hari ubuvugishwa bwinshi bwo mu isezerano rya kera bwateguye abantu babwira yuko umukiza azovuka, yuko umwana w'Imana azoza. Hari abantu benshi murazi nabo tubona muri Luka bo bari bicaye bashaje barindiriye kuzobona uwo mwana w'Imana, bazi ibihe, baharuye ibihe, biteze ivyo bihe. Biraboneka rero yuko uyu mukiza Imana yarungitse mu isi, Imana yamurungitse yamaze gutegura abantu ko azoza. Ariko kimwe mu bintu tubona mu kuvuka kwa Yesu, naho uyu munsi tuguserebra turi kwishi mu mashengero yose abantu bakaba buzuye n'abasiba bakaba baje, uravyumva uko biri kose ibi byose tugira bya hatari tukabihatarisha. Nganabwire yuko vy'ukuri hari ikintu nibaza ko kisa nkuko byari bimeze kera, naho abantu ari benshi, naho abantu mu isi baserebra Noël, ariko ndibaza yuko abantu barahusha baramisinga l'essentiel mu byo turiko turaserebra. Nkuko abakijya gihe bahushije incinkora mutima, ndibaza yuko nabiki gihe hariho benshi bariko barahusha intumbero yo kukuvuka kwavuyemo gukura kukavamo gupfa kukagira gute. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya.
amen. Nico gituma ngerageza kwiyumvira entre nous et voix basse. None ko bibiri tubwira ko Yesu azogaruka, ibyo nibindi bivugwa inshuro nyinshi Yesu azogaruka. Bibiri yaravuze ko azoza ubwa mbere, yaraje. Uyu munsi muriko murabiserebe, uyu munsi ni umunsi mukuru. Ico Imana yavuze carashikijwe, uko Imana yabivuze niko byagenze. Matayo n'aba bantu bose bandika ingene ibintu biriko biragenda, bamwe ntibari barasomye n'ivyanditswe muri Ancien Testament, ntabyo bari bazi. Ariko ukuntu ibintu byabaye kuri generation inyuma y'imyaka 400, inyuma y'imyaka 800, mugerageze kwimvira Imana ivuga ibintu nyuma ya myaka 800 bikaba kwakunda nyene. N'ubu haize imyaka irenga ibihumbi byinshi hari byavugishijwe kubijanye no kugaruka kwa Yesu. Ariko ikibazo nkeneye kwibaza, eske twese turi ni tuvugane vraiment entre nous, yo bavuge ngo Yesu azogaruka muca mumva gute? Numva ko hari ibintu menga tureke kwigirisha kandi tubyumvikane. Yo bavuze ngo Yesu azoza wumva gute? Bona hari gihe umva menga menga ni ibintu, menga ni legende, menga ni ibintu uravyumva. Hariho légèreté tubigiramwo, uravyumva. Ariko kandi binyereka ingene Yesu yavutse hari abantu bake bamwiteguriye kandi yaraje ari ivyizigiro kandi ari inkuru nziza kuba ari mu isi bose. Ariko ni gute Imana ishobora kuba yaranosheje ikintu ciza nk'ica ugasanga abantu benshi ntibanakizi bakanamwica babwira ivy'abanditse bavuga. Na Yesu yaravuga ngo byaravuzwe ngo, ariko bagaca bamutera amabuye kuko naho byavuzwe ntibigeze babisezisa, ntibigeze bavyakira. Rero ico nshaka kuvuga, ndagomba kuvuga ngo Imana yacu ni Imana icivuze cose iragikora, icivuze cose iragishitsa. Nimba yaravuze ko Yesu azogaruka, azogaruka. Nimba yaravuze yuko abumvise ubutumwa batamwizeye batazobana nawe, nimba ijambo ry'Imana ryaravuze yuko hariho gusha ibihe bidashira, nimba ijambo ry'Imana ryaravuze nimba yuko hariho imanza, uravyumva. Ici Imana yavuze cose kizoba. Ikibazo ndagufitiye muri kino gitondo nico kwibaza kubijanye n'ubuzima bwawe, mbega kubijanye n'ici Imana ivuga, kubijanye n'ici Imana irikira gukomunika uyu munsi. Kuko sino kwifuza yuko tugarukira gusa mu guserebra canke guhimbaza Noel, ariko nidufata ibi bintu byari byaravuzwe bikaba, nibidutere kuguhinda gashitsi kukijanye n'ico cose ijambo ry'Imana rivuga. Kuko nimba Imana ivuga ikintu kikaba, bisobanura ngo je nawe tugomba guha agaciro, tugomba gukonsidera icivuga abantu b'Imana. Bantu b'Imana tugomba gukonsidera, tugomba gushira mu gaciro ici Imana ivuga, ici Imana idushakako. Kuko ico yavuze kizodushikako nitwayumvira kizodushikako. Ico yavuze kizodushikako nitutayumvira naco kizodushikako. Ihori hindura ivyo yavuze. Binakenewe ko yevita icumba ca Mariya kugira ngo ije gushitsa ivyo yavugije, iragishitsa. Binakenewe ko injira muri programme ya Yosefu afise umufiance afashinda muri societe y'abajuife biteye isoni, byitwa ko batararyamana, yagize mariage etape ya mbere ariko physiquement batarabana, batararyamana. Afise n'uburenganzira bwo kudivorsa kuko yaramuteje isoni, akamugaragaza publiquement ko yamuhemukiye. Ariko umumarayika akaza akamubwira ati Yosefu please we ntubivemo, uyu mugore ntumuhebe. Umumarayika ngo amurongora mutwara kwa Mariya, umumarayika aramucecekesha, n'umumarayika aramubwira ati uravyumva uzomurindira. Uravyumva Mariya yarinze avyara Yosefu batararyamana kandi barabana, kuko hariho ordre y'umumarayika ivuga ngo bizogenda uku, bizogenda gutyo. Esaya yari yaravuze ngo la vierge enfantera muri Esaya igice c'indwi. Uravyumva Imana ikazi gafata umugabo yitwa ko ari umugabo afise destine yiwe mu maboko, yarakwiye gukora ico ashaka. Imana ikamufatira umugore wiwe ikamuha gusama inda. Ibintu byose bikaza bikinjiza, Imana ikabikurikiranya ku rukurikirane rw'amagenealogy n'ibisekuruza byabo. Imana ikagira gute? Bantu b'Imana nabwiye ngo duserve Imana yiganza, ikora ibintu ukuntu ibishaka kandi icimviro cayo cama giprima. Nico gituma abayikurikira tugomba gusobanukirwa iki kintu. Twarahaye ubuzima bwacu Imana, Imana n'umutegetsi mu buzima bwacu. Hari ico yakuvuze ko, hari ico gushaka ko, kandi umugambi wayo uri important kurusha imigambi yawe. Yosefu ntuve muri mariage, Yosefu ntuhagarika ibyo wapanze. Ni jewe ninjiye muri gahunda zawe kuko
imbere y'uko ubaho nari narapanze ko uyu mugore wawe azosama inda kandi narapanze ko uyu mwana ari wowe uzomurera, byose nari nabipanze ukuwunya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero abantu b'Imana, Imana yacu ni Imana ishitsa ikintu cyose yavuze. Irashitsa ico yavuze, irashitsa ubuvugishwa. Nico gituma ndangije ndakubwira ngo Yesu azogaruka. Shengero ry'Imana, Yesu azogaruka. Kandi birashoboka ko azogaruka wagiye gusuma. Birashoboka ko azogaruka utanguye kampani yawe nshasha. Birashoboka ko azogaruka chantier yawe yigejeje hagati. Ntazorindira ngo uheze kubaka, azogaruka. Kandi uko yaje ubwa mbere abamarayika bakaza bakaririmba, niyagaruka ubwa kabiri hoho bazoza beruye kuko azogaruka mu cubahiro. Ubwa mbere yaje asuzuguritse, ariko ubwa kabiri azogaruka aje kwinjira muri dimension yo guca imanza kwiyo. Ico gihe azoba ateye ubwoba, ico gihe ntazoba yiyoroheje, ico gihe ntibazoba bamubonera, ico gihe ntazopfa havukiye, ico gihe azoza afise icubahiro, azohagarara ku bicu, indirimbo zizomuherekeza, kohare zikomeye z'ijuru zizoserebra, trompete zizoba ziriko ziravuga, ikuzimu hazonyiganyizwa, n'abariwe na krokodile bazotangura guterana, nabo bakataguye ngo imibiri yabo izotangura kwiyegeranya. Nta muntu n'umwe Imana izotwara ari igipasu canke ari piese, ariko niyagaruka ngo azofatanya ikintu cose, nkuko twabibonye muri Yesaya, aho Imana muri Ezekiel, aho Imana igarukana amagufi kayafatanya. Igihe Yesu azogaruka azofatanya ikintu cose, aho baguhamvye hose, aho bazoba baguhamvye amamorso uzoba babambye ngo canke wa muntu wawe wegeranije, Yesu azomwegeranya, azogarukana ikintu cose. Ikintu cose cabitsa bapfuye bizera kizobasubiza. Ikintu cose kizotanga rapport y'ico cabitse. N'abacu tutazi rimwe na rimwe aho baba barahambwe, aho ahari hose bashizwe, twe ntiduserebra bapfuye, ariko umwami wo kuzuka niyashika byose bizoshigwa hamwe. Niba wariwe n'ingona, sindakuvugishijwe ko ntinakakujye, sinzi nimba muri estoma bivuga ngo ikintu cyose kizosubizwa, maze ngo uyo mubiri wawe awuhindure uko azoba asa niko uzosa. Ibi bintu hari genda byimvira nkibaza ngo mbega ibintu kweri bizoba, ariko ngenda kubwira ngo n'abamenyeshejwe ko une vierge, umugore w'isugi azovyara, umukobwa w'isugi azovyara, n'ababimenyeshejwe nibaza ko bashobora kuba baragize la même réaction que nous. Ariko nikibuza yuko naho ivy'Imana ivuga mu bwenge bwacu byumvikana ko ubusazi, ntibibuza Imana gushitsa ubusazi bwayo à tes yeux. Ariko kandi ese cyo mukamenya yuko nimba Imana ivuga nk'umusazi, ariko ukamenya gusara nkayo, kuko nimba isara akaba ari Imana, vomye ko twese dusara. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bwacu n'ubupfu. Haleluya. Amina. Kandi n'ubwenge bwacu buhanitse, uravyumva, ntibushobora kugereranywa n'ubupfu bw'Imana canke n'ubujuju bw'Imana. Rero sinzi entre je nawe ufise n'Imana, ufise ubwenge wariwe, ariko Imana nimba ikivuze izogikora. Ndarangije uyu munsi ndakubwira ngo Yesu azogaruka. Ndakubwiye ngo Yesu azoza gutora ishengero yiwe. Yesu azoza gutora abamwizeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu umunsi umwe yarabwiye abantu ijambo, baravuga ati aka gahungu kari arrogant vraiment, ari arrogant plutôt. Uravyumva? Arababwira ngo iyi ngoro no ibomora mu minsi 3. Ngo mu minsi 3 no yubaka. Akabantu bate ako kwe. Urabizi Herode, izina Herode muri Bibiliya muri Nouveau Testament hari ba Herode 3. Ariko no muri Ancien Testament hari abandi ba Herode, ni izina rya famille. Na ba Herode benshi bahabaye. Rero uko uravuga Herode ugomba kumenya uri kuravuga wariyo. Ariko hari ikintu gitwenza. Herode yarubatse ijya ngoro gushika ayubaka imyaka irenga 80 bariko barayubaka. Ayubaka yari ifise amabuye, amatafari manini canka amablocksima manini cyane aremereye. Blocksima imwe yaterura abantu 200. Sinzi mweze kwimvira ibuye riterura abantu 20. Bakagwikorera bakaza. Yaragubatse
abura na finansima ruramugora kubaka kuko yashira igitugu yashaka kubaka kandi temple ya Jerusalem kuko byari byaravuze ngo iya kabiri izogira ubwiza kurusha iya mbere. Rero agashaka kunezereza abisirayeli ngo abubakire nziza, akayubaka ariko yamaze imyaka 80 ntiyigeze ayiheza. Hama ayiha ayo mabuye manini, kandi ayo mabuye yari muri marble. Siko benshi ntimuranabona na marble, ntaniyo uravyumva, ntayo urabona, uravyumva, ariko niyo yayubatsemo. Hama hejuru ya marble agacashira agakushe ka or, bakexporta inzahabu iva hirya no hino, bakemporta bakayishirako ku mabuye. Iyo ngorore yari ingoro nziza cyane. Yesu acaraza avuga ngo iyinya ngo mu minsi 3 no yubaka. Abantu bati Imana yanje. Herode byamufashe imyaka 80 ntaraheza kuyubakira cari chantier. Wowe utubwiye ngo yubaka mu minsi 3, ngo ariko yari kababwira kubijanye nawe kuko yikonsidera ko ari ingoro kandi afise gloire kurusha iyo ngoro ifise ubwiza Herode yubatse, ariko ntibigera bamutahura kuko batumva ururimi rwiwe. Ndagomba kubwira muntu w'Imana ngo ici Imana ivuga cyose izogikora kandi izogishitsa. Yesu ashimwe cyane. Rero kuri uyu munsi mukuru wa Noel turangiza kandi abipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel, reka bidutere kumedita ku vy'Imana yavuze, twoba tutariko turaha agaciro. Ku vy'Imana yavuze twoba tutariko turashaka kumenya kugira ngo tubibemo. Ku vy'Imana yavuze twoba tutariko turashira mu gaciro. Ejo narabaye shoke ndiko ndaraba amakuru, je ndakunda kuraba amakuru, ndakurikirana isi yose amakuru kuna meze. Cyandaraba bagiye muri école primaire mu Bufaransa kugira ngo batwereke abana ico bazi kuri Noel. Baca bagenda ku bana guhera ku myaka mito gushaka ku myaka 3. Ukaraba utwo twana vraiment. Urazi problem abazungu bafise. Nukuri abazungu ababavyaye baramenye ubutumwa bwiza kandi Imana ibahezagira umugisha mwinshi. Amageneration ari karabaho kubera biwabo bari bafise fondation iri biblique, nico gituma ibihugu byabo biri prospere. Ariko barantera ikigongwe iyo mbonye ubukene bafise mu mutima no kutamenya Imana. Ukabona utwo twana ubabajije ngo Noel ni iki, baca bakubwira, uca bukwigira Père Noel, uca bukubwira ingenaza, ukabona nyene bumwe bivanye n'imyaka bufise, bakavuga abi imyaka 4 bafise ubwenge bwinshi, bo bafise inyishu kuri byose, bakakubwira hava. Ukagerageza kuraba ingene isi gerageza kunyegeza Yesu, ukavuga ati naho turiko turacelebra kandi cyo gituma ku minsi ya Noel hari ibintu umuntu akunda gukosora. By'ukuri bavyeyi mukijijwe mukwiye nuko influence n'amashuri abana banyu bigako, ntihakagira ikinyoma babwira abana banyu ngo Père Noel, kuko Père Noel afise importance. Hariho n'abakizwa usanga des fois bambitsa abana babo bya bintu bya Père Noel, ukabona bambaye bijya bishapo, ukabona bambaye bijya bikanzu, ugasanga ni façon iri diabolique yo kunyegeza Yesu. Igihe yavutse umenga aranyegejwe, n'ubu yabayeho umenga agomba kunyegezwa. N'uyu munsi mukuru Imana yiciriye ahantu ntazi aho yaciye, n'abashinwa bawucelebra, n'abayapani n'abadasenga bakawucelebra, ariko kandi ukabona isi iragomba kunyegeza Yesu. Ejo rero mu makuru nca mu article bavuga ngo mbega ngo kazoza ka Père Noel nakahe. Baca bavuga ngo Père Noel muri 30. Baca baratugira rero reportage rero Père Noel muri 30. Donc Père Noel arafise kazoza. Ujya mutama ntazoba arapfa muri 30, bamufitiye projet. Baca barayo batwereka ingene azohora aza ku madrone, azohora aza guruka. Uravyumva? Bavyumva kandi azoba afise GPS muri we na programmation ijaye naho abana bose baba, kugira ngo mwijoro aze kudepoza amakado ku miryango y'aho abana baba. Uravyumva? Hamwe abavyeyi bahora barindira bukira bakabinyegeza, natwe bahora babitugira tukavyuka mu gatondo canke minwi tuja kuraba ko hari ico bashizeyo. Uravyumva? Bijya nyene byagira ubunya Père Noel nyene bariko baramuprograma ingene azohora agira delivery à la maison, abantu nyene bagasanga. Donc gacona yuko ibi bihugu by'abazungu projet yavyo yose ya Noel ni Père Noel. Baje kuvuga Père Noel bagaca batubwira sapenero ingene izobiri dekore. Izobifisa amatara yiyatsa yonyene, ushaka gatera neje hakagira gutura. Uravyumva? Biheze rero bagaca bavuga ibyo abantu baprefera gufungura kuri Noel, les plats, amasahani. Rero umunsi abantu bakunda guteka iki, wana ibintu byose bikozwe kugira ngo binyegeze l'essentiel, ku buryo toute une génération hirya no hino ntibazi nuko umukiza yavutse, ntibazi ikintu kimwe cabaye.
rero abantu b'Imana, Imana ishime nuko twege basi n'ivyo tukizi yuko Yesu yavutse, ariko kandi ico kizungu mukigwanye. Mwanyumvise abantu b'Imana, ico kizungu mukigwanye. Yesu ashimwe cyane, kuko turakunda gukopya ivyo abantu bose bo hanze bakora, ariko complexe yacu africaine ndayisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu dukwiye kwiga gufilitra n'akayungiro gafise intoboro nkeya, tukavyanga tukavuga ati iki ni kinyoma. Kuko ntushobora kwibaza umwanya bigufata kuja kubwira umwana wawe no kumumvisha yuko ivyo abigisha bamwisha atari byo, ariko kandi yuko Noel isobanura iki niki niki. Uko uravyumva? Ariko ukitubareka muri systeme ya education babivanye he bakindizamo ikimensonge nk'ijo, kandi twese twakuze niburi turabakatolika, je umukatolika muri background yanje, benshi mwege niyo muva, abarundi muri gihugu citwa kari cigi Kristo. Père Noel kwanza nibo batuzaniye, ndavyibutse nibo batuzaniye n'ivya Père Noel. Ariko kandi mwige kutagira tolerance ku kintu cyose kinyegeza Yesu. Nukuri biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kigereza gufata agashuka kikanyegeza umukiza wacu kiragahera mu izina rya Yesu Kristo, kiragakurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Arakwiriye gushigwa hejuru, uravyumva? Arakwiriye gushigwa hejuru, kandi nitwebwe ishengera bizera tugomba kumushira hejuru. Haleluya! Kuko anyegezwa atanyegezwa azohagarara ku bicu. Haleluya! Kandi ico gihe nta discussion izoba, ibintu bizoba biri clair. Bona sifuye sana. Haleluya! Rero ndarangije mvuga ngo ico yavuze yaragishikije, kandi n'ubicare karavuga azogishitsa. Ica kuvuga ko azogishitsa, kandi witwararike ushire mu gaciro ico avuga cose kugira ngo kibemwo, kugira ngo naco nekikuvyarira ivyo kigomba kukuvyarira, nawe ugira amahirwe yo kwakira amasezerano y'Imana no kubona kugira neza kw'Imana. Haleluya! Murashobora kuvyaguruka mwese. Haleluya! Ndabibutsa muvyaguruka ku ntebe zanyu mbere ko dusengera hamwe dushimira Imana ko ico yavuze izogishitsa. Ndagomba kwibutsa yuko kuri bonane le 31 azoba ari dimanche mu gatondo, tuzoba turi ngaha mu masengesho mu kanya cyo mu gatondo gihera saa 5 dimanche iza, hama ku mugoroba gice isaha 4 z'ijoro tuzoba turi mu makesha, tuzoba dutanguye amakesha. Muratumiwe mwese kuba muri ayo makesha, kandi tubibutsa yuko mwibangikanye imipira y'imbeho, harakanya mu ijoro, kandi mu voyage muri canke muze muri leger mutikoreye ibintu byinshi kugira ngo mworoherwe mu rugendo rwanyu. Haleluya! Hama kwa kane hariho inama iri speciale ku bantu bose baba jeune bari ngaha 17h bashaka kudufasha ku bintu byo gupanga akazi kajaye na bonane. Murashobora kuza, protocole izobiri hano, kandi hazoba hariho inama, turabakeneye, turashaka ko mudufasha. Mana ibahezagire. Haleluya! Washobora kuduza okay, hariho na mariage jeudi. Nanayibagiye. Okay, 18h, 17h. 14h30 turafise mariage ya si Daniela na Didier bari ngaha amaboko yabo hejuru. Okay, yako barategura reception, ariko baraberekanye rafa passe ntahari. Mani bahezagire. Haleluya! Urashobora kuduza ibiganza vyawe. Haleluya! Amen. Dusenga Imana, uvuga uti Imana ndagushimira yuko ico uvuga ugishitsa. Haleluya! Hari ivyi kuvuga ko, hari ivyi mvuga ko, hari ivyi tuvuga ko, ico avuga aragishitsa. Haleluya! Ariko hejuru y'ivyo ndashaka kugira ngo ube mu mutima kuvuga ati Mana unshoboze Mana kutamisinga no kudahusha ikintu na kimwe cyose uri kuravuga ku buzima bwanje. Unshoboze kudahusha, kudaswata, unshoboze kudatakaza. Haleluya! Amen. Ico cyose uri kuravuga ku buzima bwanje kandi gitumbere ku buzima bwanje. Mwami Yesu turagushimira muri kino gitondo ciza Mana. Twaje hano kugira ngo duserebre kandi kugira ngo duhimbaze Mana ukugira neza kwawe Mana, ukuvuka kwawe Mana. Muco wawe Mana waje mu isi turi mu mwiza Mana, ukaza kutumurikira. Turagushimira Mana mu ijuru kuko byari byaravuzwe Mana, kandi icavuze Mana, icavuzwe waragishikije Mana, kugira ngo bituremeshe kandi bidutere intege yuko Mana wowe utabesha, kandi yuko muri wowe Mana atakinyoma kihari. Ariko Mana iyo uvuze udeploya energy zose, udeploya inkomezi zose, uhagurutsa ikintu cyose, uhenura plan zose,
uhenura umugambi wose mana kugira ngo ushitse mana wowe ico wavuze mana esi choma mana muri kino gitondo mana ico uri kuravuga ku buzima bwacu mana ico uvuga mana ku buzima bw'ishengero mana ntihagire umuntu n'umwe ahusha mana ndasenga kugira ngo mu izina ryawe mana nkuko mana tubona yuko umwana wawe yavutse mu gacerere kandi atari benshi bari bavyiteze n'abari babizi mana ntibaje kukutegera kandi bari babizi n'abarangiye Herode ingene bigenda mana bobo ntibashoboye kuza kuko atakwizera kwavanzwe n'ico bari baramenyeshejwe mana dushoboze mana muri kino gitondo kugira ngo ntituba abantu gusa mana bakurikira canke baserebra iminsi kuko mana watubujije gusenga iminsi kandi tutagihimbaza canke mana yo mwijuru tutagisenga iminsi ata minsi mikuru canke kako mana iminsi wayigize iminsi yose warayihezagiye uyigira minini kuko mana ari wowe munsi mukuru ari wowe sabato ryacu nico gituma mwami Yesu kuri uyu munsi ndakweretse ishengero ryose mana kugira ngo tuve mu mugenzo mana ndasenga abantu bose aho bari muri shengero mana hirya no hino aho bumvise ubutumwa aho baza kuba bariko barahimbaza uyu munsi mukuru mu miryango yabo reka mana habeho glisse ijambo rya Yesu reka habeho glisse icimviro ca Yesu kugira ngo ntashishikare kunyegezwa no guhishwa kandi yarahishuwe kugira ngo ntashishikare mana gufukwa kandi mana mwijuru yarafukuwe ndasenze mana kugira ngo mu izina ryawe uhe ubwenge ishengero ryawe wongere ubwenge ishengero ryawe kugira ngo mana ngo tumenye ibihe tumenye umwanya tumenye aho turiko turaja kandi tumenye yuko mana yo mwijuru uri prêt guhenura programme zacu kugira ngo ushitse programme yawe nta negociation izobaho mana ico wavuze uzogishitse kuko ni vya mbere warabishikije mu madetail muri exactitude kuko babivuze mana nico gituma mana dusenze nk'ishengero kuri uyu munsi muri kino gitondo mana nsenga kugira ngo udufashe mana guha agaciro ico uvuga mana guha agaciro prophecy guha agaciro prophecy guha agaciro ijambo ryawe rivuga guha agaciro iki gitabo c'ubuvugishwa mana gukonsidera mana duhinda agashitsi mana amajambo yo muri iki gitabo mana kuyashira ku muzirikanye mana kuyiyumvirako no gukonforma ubuzima bwacu kuri prophecy mana ndagushima ko dufite icitegererezo ciza cha Yosefu na Maria mana bataniganye n'umugambi wawe ndagushima yuko Yosefu ativumbuye ngo agumuke ariko amaze kumenya la prophecy yasumese ubuzima bwiwe ku bushake no ku bugombe bwawe ndasengeye mana abantu bari hano hantu esi choma mana muri 2018 tugiyemo mana abantu bose uko bari muri kino kibanza arabaje mana nabitavye umunsi mukuru mana yo mwijuru abari bo bose mana ariko kandi tukiga gusumeta ubuzima bwacu kuri prophecy kuko ijambo ryawe rivuga kugira ngo mana igihe cyose dutsindwe n'ico uvuga kuko ico uvuga rica agaciro kandi camba kiboneka gifise mana yo mwijuru uguhambara no kubahirizwa mana reka ivyo wubaha natwe tuvyubahe reka ivyo uha agaciro tubiha agaciro ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye amen 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 ramutse umuntu mwicaye mubwiye uti ndakwipfurije umunsi mukuru mwiza haleluya